ikindi kibazo twabonye c'ingorane iyo tuvuze ngo ubumwe Afrika ibimwe, ico ni ikindi kibazo. Raba muri hariya muri Afrika y'Epfo bariko birukana abanyamahanga ba Afrika, none ubwo bumwe uzokunda gute? Mbega abashinga amateka bo bazoheza bakore gute muri kwa gukundanisha no kubanisha ibihugu no kubanisha abenegihugu mu bihugu bitandukanye bigize Afrika? Mbega bo bazobishobora gute mu gihe n'ibihugu vya biriko birukana abanyamahanga kandi bakirukana bene wabo? Aha nobabwira yuko muri Afrika y'Epfo ntabwo ari abazungu birukanye, ko muri Afrika harimo abirabura harimo n'abazungu. Ntabwo ari abazungu birukanye abanyamahanga b'abanyafrika, kuko bavuga bati twebwe ntibituraba, sitwe tujejwe Afrika. Mugabo hirukanywe na bene wabo babirabura. Ego nta misi myinshi yari yaciye ngiye mu rugendo rw'akazi, ariko imbere ko ndababwira ibyo twakwe kambaye ndabaramutse mu izina ry'Uhoraho no mu izina ry'abarundi bose muserukiye n'abanyamakuru. Rero twari twagiye ku butumire bw'urongoye ishirahamwe ry'abashinga amateka n'abakenguza amateka ba Afrika, ishirahamwe ryitwa PAP mu mpfunyapfunya. Rero badomaye kugira ngo turabire hamwe ivyo iyo Parlement panafricain imaze kurangura, hanyuma turaba n'ivyo yifuza kuzorangura, cane cane mu bijanye n'ibikorwa by'abashinga amateka mu guhuza ibihugu vya Afrika eka n'abenegihugu ba Afrika, ico bokwita twovuga diplomatie parlementaire mu Gifaransa. Aha rero nta gishasha carimwo, mugabo kuko murumva ko kwari kuraba ivyakozwe, hanyuma tukaraba rero twisunze ivyakozwe, tukaraba ivyo bagiye kuzokora kugeza mu 2063. Iyo n'umugambi wa Afrika. Aha rero ivyo bintu barashoboye kuyitororokanya, hanyuma tubirabira hamwe. Rero nk'ico umuntu yovuga nyamukuru, kuko nababwiye ko nta gishasha carimo, bivuga yuko ibikorwa kwari kuraba ivyakozwe, hanyuma akarabaho bagiye kugira ngo tuce turaba ivyo bokongeramwo inguvu muri ya ntumbero igana umugambi mukuru w'2060. Ariko ivyo bikorwa bigakorwa biciye ku bashinga amateka n'abakenguza amateka mu bihugu bitandukanye. Aha rero hari nk'ikibazo kijanye ni ukubana kw'abashinga amateka mu migwi itandukanye. Ngo dufate nko kubana nk'abashinga amateka b'igihugu iki n'iki n'iki, ingene boshobora kubana no gukorana n'abashinga amateka b'ikindi gihugu, bikagenda birandagata gutyo kugeza muri Afrika yose. Ico bita le partenariat, ukubana, gukorana hagati y'ibihugu. Iyo partenariat igakijana na cooperation, kuko iyo uvuze cooperation no kuvuga abantu bahurira ku bikorwa, si ibintu by'amajambo, bahurira ku bikorwa. Aha rero bakavuga yuko ivyahora bikorwa nuko babikora mu majambo ariko nta masezerano yahaba, ivyo bita memorandum d'entente. Iyo memorandum d'entente yahaba. Bure bakavuga bati kugira ngo bigende neza kurushiriza, turoresha kuri yambona kazo mu 2063 yo muri Afrika. Ati rero nuko abantu bazwajyana amasezerano hagati y'ibihugu.
hagati y'abenegihugu kugira ngo dushike ku bintu bibona bifatika resultat. Ico ni kimwe. Harajemwo ibibazo dusanzwe tuzi, ibibazo bijanye na ngene amashirahamwe y'abashinga amateka muri kano karere no muri Afrika yose. Ayo mashirahamwe dufate ndabakora kugira ngo muvyumve neza ko biragoye. Hariho nkizi dufate za EAC, ya East Africa Community, hariho izi za Sirgel, harimwo iza CAC, harimwo izi za SADC n'ibindi. No kuvuga yuko bavuga bati none ayo mashirahamwe y'abashinga amateka mu karere muri Afrika azokorana gute, ariko arakora gute kugira ngo yiyameliore, agende ahinduka bameza, bayahinyanyura, ahinduka agenda bameza. Ico ni igikorwa bavuga bati tugiye kuzokora mu minsi iri imbere, tubije ko bahinyanyura. Ikindi nuko haravuzwe ikibazo muri ivyo nyene vy'uburere, haravuye ikibazo c'umutekano, umutekano n'amahoro. Ico ni cyo gisanzwe kihari muri Parlement Panave basanzwe biga, ariko bure bavuga bati reka rero dushiremwe inguvu, kuko ingorane ziriko ziraza muri Afrika zirashobora kuzodusamburira Afrika. Ati reka rero dushiremwe inguvu kugira ngo twengene twokuyamiriza ivyo bintu, kugira ngo twokumira ko kabi katuruka ku mutekano muke no kubura amahoro. Nk'ivyo nk'ubu muke mwibaza ibintu biriko biraba mu karere hani wacu, ibiriko biraba mu bihugu vya Afrika, ibiriko biraba inyuma ya Afrika mu Barabu, ibiriko biraba n'ahandi n'izindi ntambara uza wumva ngo ziri hafi kuvyuka. Umuntu akibaza rero muri Afrika ingene bizogenda, rero tuvuga tuti muri yambona kazoza mu 2063 muri Afrika, ati tuzoba ari ibihugu vya Afrika byose biri hamwe, Afrika unifiye, Afrika imwe, Afrika ibona kumwe, Afrika iteye imbere. Ivyo byose ukabiraba ukabona ko bigoye. Hariho n'ikindi twararavye nko ikintu bashize imbere, kandi n'ibintu bijanye na inyigisho, guhanahana ubuhinga n'inyigisho, amaformation. Kuko muri ivyo baca bavuga bati none twokwerekana gute ku bintu ayo mashirahamwe ari muri Afrika y'abashinga amateka n'abakenguza amateka muri Afrika, ati twokora iki ku nyungu z'abamwe n'abandi. Ikintu cya mbere bavuze bati twiga amategeko atomoye, amategeko ahari tuyakosore, twige n'ayandi atomoye, noneho tuyahereze amaparlema, tuyahereze inama nshinga amateka nkenguza amateka zo mu bihugu, kugira ngo baze barabe ico bokuramwo, ico shobora kubafasha. Aha mugabo bica bigorana, kuko urumva ibintu biva hejuru imanuka. Rimwe na rimwe hari aho basanga ibyo mu bihugu bifuza gukora, ugasanga biratandukanye n'ivyavuye muri iyo nama nshinga amateka muri Afrika. Aha rero akana kabazo, ariko nako bazogenda bakiga. Hariho n'ibindi bibazo bitari bike byo kubana hagati y'abantu, ibibazo bijanye n'akazi, ibibazo bijanye n'abakungana, sinze ko nova kungana, mugani ikibazo c'abakenyezi, ikibazo c'ubushomeri, bavuga ngo abakenyezi bashobora nabo kwibeshaho mu gihe batakiri kumwe nabo bubakanye, eka naho bubakanye ayo kugira ngo babeho nabo bumva bashoboye kwifasha, autonomy, kwifasha. Abashomeri nabo bakaronka akazi, abo baje bakaronka akazi, kandi bivuga no kubarondera akazi navyo birimo. Ivyo byose navyo vyarizwe, vyaravuzwe mugabo n'ibindi. Aha rero muri make novuga nti iyi nama yari inama yo guca turaba evaluation, kuya twisuzume tubicishije mu bashinga amateka, muri amanama y'amashinga amateka n'abakenguza amateka. Muri ikimwe twavuze cya diplomatie parlementaire, no kuvuga ingene abashinga amateka bashobora gufasha Afrika kugira ngo noneho ibihugu bibane neza, ibihugu abenegihugu b'ivyo bihugu byose babane neza,
gutyo iba intererano koko ikomeye n'amashinga amateka n'ama nkenguza amateka. Aha rero twaravyemeye turavyemeza, ariko hariho sinojya ntabivuze, ariko harimo ikibazo ca mbere nuko gushira imigambi imbere ni vyiza, kurondera imigambi y'ukurangura ni vyiza, ariko imigambi irangurwa n'uburyo bw'amafaranga. Ubwo buryo bw'amafaranga rero ntabwo iyo nama twovuga yuko inama nshinga amateka ya Afrika papa nuko na nkenguzama ya kubiri kumwe nuko atamahera bafise. Amahera kugira ngo bashobore kurangura iyo migambi bifuza nuko bazoza gusaba parlement, bazoza gusaba abanyaburaya nabo ntibazotanga ayo mahera batabona yuko ibigiye gukorwa ari ivy'iwabo, ari bo nyene babivuze. No kuvuga ko twebwe nk'abanyafrika duca dusanga ari ibintu bitandukanye cyane nibyo mu mareta yigenga, muri yanza y'ukwigenga nibyo amareta ashira imbere. Ico ni kimwe. Ikindi ca kabiri nuko ububasha bw'inama nshinga amateka nkenguza amateka za Afrika, ububasha bwo gufata ingingo, ubwo bubasha ntabwo bafise. No kuvuga yuko ico bashoboye no guterera ivyiyumviro consultatif, role consultatif niyo bafise, no guterera ivyiyumviro, kandi ivyo vyiyumviro baterereye wowe babiterura ashoboye kuvyemera ukabiha canke ntuvyemere, kuko ni role consultatif. Are baragerageje kugira ngo ico kintu bagihindure, ariko je ndabivugiye hano ni ikintu kitoroshe, kuko nta mukuru w'igihugu n'umwe wo muri Afrika azovyemera. Kuko bavuga bati, jewe ndabaha akarore, baravuga bati abo bashinga amateka muri Afrika umuntu yobareka ngo abahe ubwo bubasha bwo gufata ingingo, ati boza birukana abakuru b'ibihugu, ati kubera ingorane ziba mu bihugu, ati bakavyuka nk'ubu bakifatira mu gahanga nk'umukuru w'igihugu ahanahana bakamwirukana bakamuta hanze, ati rivyo nta wovyibuzana akajagari, nta wovyemera. Ngaha hari ikibazo gikomeye cyane, ku buryo rero uvuze ngo bafate ingingo arico barondera. Aha muri ntuze hariya muri iyo nama nshinga amateka na nkenguza amateka za ibihugu vya Afrika, uvuze uti bafate ingingo, nta mukuru w'igihugu yavyemera kweri, kandi n'ubu ico kibazo kirahari muca mu vyumva. Areo kare akarorero ndi kuvuga kingorane ca muraba. Ikindi kibazo twabonye c'ingorane iyo tuvuze ngo ubumwe Afrika ibimwe, ico ni ikindi kibazo. Raba muri hariya muri Afrika y'Epfo bariko birukana abanyamahanga ba Afrika, none ubwo bumwe uzokunda gute? Mbega abashinga amateka bo bazoheza bakore gute muri kwa gukundanisha no kubanisha ibihugu no kubanisha abenegihugu mu bihugu bitandukanye bigize Afrika? Mbega bo bazobishobora gute mu gihe n'ibihugu vya biriko birukana abanyamahanga kandi bakirukana bene wabo? Aha no babwira yuko muri Afrika y'Epfo ntabwo ari abazungu birukanye, ko muri Afrika harimo abiye barimo n'abazungu, ntabwo ari abazungu birukanye abanyamahanga b'abanyafrika, kuko bavuga bati twebwe ntibituraba, sitwe tujeje Afrika. Mugabo hirukanywe na bene wabo babirabura. Umuntu agaca yibaza ati none izotahirahe? Nta kindi nirirwa mvuga kuri ico, kwa kubabwira ko hari ingorane zivuga ngo ntushobora kuzoshika muri uwo mugambi, muri yo mbona kazoza mu 2063 muri Afrika, kandi abantu bariko bararandurana. Ehera aba hakurya ntimuje kuri muri kano karere kiwacu, murazi induru irimo aha. None iyi nduru koko izofasha kugira ngo abantu baje hamwe, ba bantu bo muri Afrika baje hamwe bakorera, noneho ya diplomasi twavuga y'abashinga amateka, vya vyumviro boza gutera ya ntihano y'abashinga amateka ikunde, bazoheza bayikorereye. Ico ni ikindi kibazo. Nibindi bibazo vy'ubukene. None watacu ufise, none ufise bavuga ngo ufise ibijumuni wagutwara imbwa.
none muca muvyumva ufise ngo ibijumbu byinshi canke biboze canke bigize gute no gutwara none imbwa nayo ivuga ati je mpikijumbu gusa kibora kitabora n'akazi kanje. Urumva rero ibyo nibindi bibazo. Ikindi kibazo ni ikibazo umuntu yovuga kiri kuba cyubu kubona kumwe kugira imbono imwe. Ibihugu vya Afrika ni byinshi ariko kugira ngo tugire imboni honyene uko inzego z'ibihugu zitunganijwe siko ibihugu byose bimeze kumwe. Cyo nacyo nikindi niyindi ntambamye. Ibyo mugabo ni bibazo bihari nibindi. Muri make rero nivyo twabonye ariko nta kundi nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi. Reka buhoro buhoro abarundi abanyamahanga wa Afrika bazogenda bagerageza ariko twewe no babwira yuko muri ivyo byose nukuri igihugu cy'u Burundi giteye kure giteje ico gikorwa imbere tugana iyo mbona kazo mu 2063 kuko ari imbona kazoza iwacu y'ibihumbi 2040 igihugu kigaburira imbona muri 60 cyari igihugu giteye imbere. Murumva 60 abasigaye imyaka itanguye muri 63 murumva ko twe turi mu nzira nziza. Hariho nibindi bikorwa byinshi turiko turakora n'ibintu byo kubana n'abene gihugu, ibintu byo guhagurutsa bene yo kugira ngo koko bikorere imigambi mu byo twise amasosiyete cooperative, amasosiyete amwe yo gukorera hamwe zasangwe n'abandi yani masosiyete menshi ari kugenda avuka. Ibyo byose no kugira ngo yambona kazoza 33 tuze tuhashike tumeze neza. Ibyo byose nibikwa turiko turakora. Ikindi gikorwa gikomeye nuko twinjiye mu mugambi, uyu mugambi wa budget programme aho uhera ku bikorwa amahera kazoza nyuma. Uyu mugambi tugejeje ku mugambi mu bihugu byinshi, iyo migambi ntayihari. Umuntu akibaza ari ingene ibintu bizosha bigenda binyaruka muri yo mbona kazoza 63 umuntu akabona kabisa ko bakiri inyuma cyane. Ngivyo bikeyi umuntu yobabwira kugira ngo mwumve ko igikorwa kirahari.